Okay, ngenda beke ingene rero ushobora kwikorera aga thumbnail kuri ukoresheje telefone yawe. Thumbnail abantu batazi carico reka ndabereke mwamabona nka video zimwe zo kuri YouTube, reka mbereke cyane cyane abantu mukunda kuraba ama tutoriel hatuno dukurura abantu mukunda kubona nk'utu turafishaje utu tuntu kanaka utu mono turi ngaha utu nitwo bita thumbnail, utu tu afishaje utu tu photo basi. Utu rero nk'umuntu wo mu YouTuber wese aradukeneye kuko kenshi umuntu araje kya kafishaje biramukururira kuraba video yawe. Okay, cyo rero ngenda beke utwibanze nk'ingendo ushaka kugakora bashaka kugurura YouCut irimo muri Play Store nabiberetse. Umuntu ati biki ngende bayitereshaje arashaka kuja ngaha kuri no page yacu nyene akayirabiraho, hanyuma uco cyane handitse plus, hanyuma cyane handitse new project. Ngenda beke ngende ushaka kwikora aga thumbnail ukoresheje YouCut mu mwanya mutoyi. Uco cyane handitse photo, hanyuma ukaje cyane handitse ucuza ukashiramo thumbnail yaga screenshot ba wakoze. Bana nk'iki ni kirekire, iki ni kishaka kuja kuri YouTube. Ikintu cyambere bonyine ngomba nkore ngo bahate iki ndagishe kuri size ya YouTube. Chancha aha ndaza kuza aha handitse BG, chancha ndayo nkuko, hanyuma nca ndondera size ya YouTube ngiyi. Urakika nyene nkuko ukarondera size ya YouTube ngiyi bamaze kuyiduha ni YouTube cha tuyifyonda ko nkuko ya none kace kaza uku ndashaka guca agafoto ndakigize impera nkuko. Yes, hanyuma igikurikira rero ngomba nzane nk'ifoto yiwanje nayo nce nterekamwe. Okay, nshanze hano kuri pipe aha cene njyayo nkuko, hanyuma nceca muri gare nyene ndondere nk'ifoto kanaka yiwanje noza ni ari yose. Kanda biko mbona ifoto yiwanje nce ndayishirako. Yes, ndabibereka niyo nshaka kwikora aga thumbnail nyene kibanza apana ibintu bya hatari, aga thumbnail gasanzwe. Ngiyi ifoto namaze kuyibona nce ndayikwega nkayizoominga ku buryo bwuko biza kumera nk'ibihura nk'ibinwana ya. Yes, ndashaka kuyimanura nkayimanura. Ya, hanyuma ikiba gisigaye hasigaye ko nza kwandika. Ndashaka kwandika aho arico ushaka kuzoominga uragiselectiona, amaze kugiselectiona. Yes, uragiselectiona aha muri utu two hepfo. Okay, ndashaka kuca nzarenga kuri text ngiyite handika nti kuri WhatsApp nk'ijambo kuri WhatsApp ngaca ndagikubita aho ngaha ya cyanda kizoominga nkagira kinini yuko nshaka cengira. Okay, hama nkaca hano hejuru kuri save kugira ngo nje kuvyaregistra save. Aga thumbnail kibanze nagakoze ndaka aga thumbnail nkoze akacenda gashana kuri YouTube kugira ngo mubone ko kari real. Cinja kuri YouTube sanzwe ndiko nda uploadinga video nabibese ngene uploadinga video aha nshanja hano kuri importer un fichier aha cenda bakaga thumbnail impeje kwa registra tukarabe usanga katara hera enregistrement ntirahera biraboneka. Yes, turakarindira yanga kamaze gushika, kamaze kuba gashika. Yes guys, ngaka kamaze kuba gashika. Hari gushamo thumbnail kanka ucu gukora screenshot kandayiberekera ngaha.
yaje ari nka video murayibona, yaje ari nka video ico nca nkora ca nkubita aga screenshot nkuko nce nza ngaha nkuko nce ndakaronya nyene uko ingana, hama ngire okay, nce nca nza ngaha nce nja kuri importer un fichier done, importation urabona iriko irakogwa, yes murabona kamaze gushikamo. Okay, ni ikicigwa c'ubwenge rero nabateguriye ingene ushobora kwikorera aga thumbnail, yes ukaca ubandanya n'ibindi rero bikorwa, murabona importation ngaha ya video iriko irabandanya, ni video y'ubwenge mwese munyarukire kuyiraba kuri YouTube.